Yes, reka munyemere ndabahe mwaramutse cyangwa mwiribanye naho muherereye twizere ko mumeze neza cyane mu nkundire mwege mwese mukurikirana Kibonobono Media sire ndabahe mwaramutse ni Gislaine Gateka kuri micro turi mu kiganiro menya ibyo utarutse muri menya ibyo utaruzi uno munsi nibaza kuzoganira byinshi bitandukanye tutari tuzi na cecene ko twashoye kwakira umutumire cyangwa se umuhinga mu bijanye n'ibyingaburo nibaza kwaza kudusangiza byinshi bitandukanye nta wundi nawe ni Imbeshaho Claude benshi bashobora kuba bamuzi abatari bamuzi naho reka ndabaha ikaze imiganiro cacu cuno munsi ko byinshi bitandukanye nibaza ko uza kubimenya n'abatari bamuzi nibaza ko uza kubandanya tumumenya ndabibutse ko inyuma ya kamera turi kumwe na Yves nabaza kubandanya dufasha kugira ngo amajwi n'amasano bidushikire bimeze neza cyane reka rero mbandanye ndabahereza karibu mu kiganiro cacu cuno munsi uhereze na mugenzi kugira ngo ntitse kwisangiza ubutumwa bw'uno munsi canke se byinshi uza kumenya kuri kubijanye n'ibyingaburo uburyo dushobora gufungura byinshi dushobora kuba dufungura kumbure bitwica canke bidukiza mbega n'ubwahe buryo bwo gufungura dushobora kuba twofunguramwo ibyo dukwiye gufungura byo n'ibyahe nibaza ko ibitandukanye muri ibyo turaza kugenda tubiyaga ko na cyane ko twarose umuhinga muri ibyo mukomeze mu dutege iyo mpimo nkunde rero ndanamwakire araberewe cyane si ibyo gufungura gusangira n'ibyo kwambara ashobora ko yarabyitse ariko meze neza yego cyane turameze neza twatwihera mbona Yesu abikora kuvugura neza no kwambara birajyanye kuko igiti iyo kirose intabire kikaronka imvura usanga gisa neza gikayangana amashami atatotahara rero iyo umuntu afunguye neza no kwambara niyo yambaye agahuzu naho akabara kamake karamubera yego zigize ico gibutse kera ko numvise abantu benshi bakunda kubivuga kuri ibyo binati kugira ngo umuntu abegwe ntibisaba igiciro c'impuzu rero bivuze kuri ico cyo ndumva ati kumbe no kubaka umubiri canke gufungura biragira kumbura ico bifasha sinzi cyane ko byose ngira niho bihera yego ni nayo mpamvu abakera baciye umugani ngo utamiye ntatamura mu ijambo gutamura nukubegwa gusa neza aba yaratamitse urumva utamiye ntatamure aba yaratamitse urumva haba hari ikindi kibazo rero iyo umuntu afunguye neza hama ntagira amagara meza yaninza afungura neza ntagira amagara meza bafise ikindi kibazo muga iyo umuntu afunguye neza agira amagara meza akuvuga acatamura asa neza niyo yambaye acabegwa acasa neza ariko hari igihe umuntu naho yo kwambara neza uvuga ati mu by'ukuri rya mpuzu umenga niyo bamutijije nibyo cyane ni Imbeshaho Claude benshi bashobora kuba bari bakuzi na cyane ko kubijanye n'ibyingaburo utagerageza kubyisangiza gusa aho gusangira n'abandi rero kumbura arabashije kuba bakurikirana inyigisho zawe rero twabire niba kujya kukwakira kuri Kibonobono Media kugira ngo natwe basanzwe bakurikirana Kibonobono Media dushobore kumva byinshi bitandukanye kubijanye n'ibyingaburo yego ariko kandi ngarutse no kwizina ni Imbeshaho nibaza ko ari Imana niba ntibere ariko rero ni Imana gusikubeshaho cyane n'izina ugiye kuraba ni izina ritafiswe n'abarundi benshi ni izina ndafiswe n'abarundi benshi ndagisangije uri muri bake muri rusange muri bake egome ndafise babiri mu bana nibarutse bayafise mugana arumvise uwundi umenga rifise mu kote Bubanza ariko nawe ntiyitwa Niyimbeshaho yitwa Nimbesha rero umuntu afise ayo mazina yose yitwa Niyimbeshaho mu Burundi nibaza ko abaye benshi baba bahari baze kuza mumenyane yego baze tumenyane niko ndabaza rero ati koko niba ni kubeshaho gusa canke uko babivuze n'ibifungurwa bishobora kuba bibifisemo uruhare iyo tubonye ibifungurwa iyo nihweje igitabo c'ibimera c'ivyaremwe mbona ubwiza bw'Imana no kuvuga Imana yigaragaje mu byo yaremye ibifungurwa rero ni Imana niyiriyo iyo ubiriye neza Paulo niwe yanditse neza ngo ab'ubwenge barya bashima bagaruka gushimira Imana kubera abariye neza ibikwiye bishobora no kuvuga uburiye Imana kwiriye ifungwa zikwije uba utsonsomeye neza Imana kuko haranditse ahantu neza ntibeshe ko Kristo ubwo aza gutora ishengero umubiri
umutima n'umushaha bitagira agasembwa, ibyo bintu bitatu. Urumva rero Imana yavuze ngo abanyakiriye baronse ububasha bucika abana bayo. Rero kugira ngo ube umwana w'Imana ufise amagara meza, urashobora kubaza ati none kumenga ushobora kuhabumbaza ikibazo tubona mu Burundi abakirisu barenga hafi ibice 90% ukasubona benshi abatonda mu bitaro ari benshi. Yaranditse neza ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Kristo wenyine ubwo yarabivuze ngo abantu banje barishwe no kutamenya. Abantu benshi rero bariko barapfa kubera kutamenya. Si kubera ko Kristo atariho kandi adakiza kandi adashoboye kubungabunga abana biwe. Umwana w'umukuru w'igihugu ntashobora kubaho nabi, ntashobora gucakara, ntashobora kumera nabi kiretse atamenye ko ari umwana. Hama kandi ngo ashobore kumenya n'ingene ashobora kwegera iyo Mana. Imana rero yaratanze impano nanje muri izo, kuko navuke ngaha mu Burundi, narakuriye mu Burundi, naho byashitse nkagendagenda mu bihugu bitandukanye. Rero iyo mbonye umurundi agwara birantangaza. Nibaza ko hari igihe ushobora kuba ndiko ndabyumva, ariko n'abandi nibaza ko uko ndiko ndabyumva nabo nibaza ko ariko bariko barabyumviriza. Mugabo tugarutse kuri ico nyene nk'uko wari ukivuze, gishobora kuba gisovye ku bantu nka batwege peut-être tutazi neza ibintu bijanye n'ivy'ingaburo. Kumbure tutazi ko hari ibifungurwa canke bivanye n'uburyo dufunguramwo bishobora kuba byo dufasha mu bijanye no kugira amagara meza. Rero nogaruka nkabaza kuri ico kibazo nyene, nkabaza ati mbega iyo tuvuze gufungura neza twumva iki? Kuko hari abikora dukurikirana umubwiye ati ufungura neza utegetswe kuba ufise amagara meza. Kumbura ico gufungura neza ntacumve. Mbega gufungura neza duko twufungura tukumva ko duhaze, hariho uburyo nka mwebwe nk'abahinga mushobora gusobanura ikintu kijanye no gufungura neza? Gufungura neza ni uko umuntu abanza kumenya umuntu agiye kugaburira umubiri, kuko umubiri hari ibyo ukeneye. Gufungura neza ibikwiye no kubufunguye ibigaburira umubiri ibikwiriye iby'umubiri ukeneye. Umubiri ugizwe n'ibyo bita inkaburamubiri, amahormone. Ayo mahormone ahingurwa n'umubiri n'ibice bitandukanye by'umubiri, ari uko umubiri uronse ibyo twokwita ingaburo, protein, vitamine, ibyunyunyu hamwe n'isukari n'ibinure. Ni ukuvuga ko umubiri w'umuntu wubatswe na ndemamubiri. Urumva ndemamubiri n'ijambo kurema rivuye mu kurema. Urumva Imana niyo yaremye tureme umuntu musha. Ndemamubiri jeha n'igihe mvuga ati tujya Imana tuko niyirema ndemamubiri, ibinure n'isukari nibyo byubatse umubiri w'umuntu bikawukomeza. Hanyuma ivyunyunyu n'amavitamine birafasha mu irema, bikongera bigacungera wa mubiri wubatse ntugware. Ni ukuvuga bikora igikorwa cyo gufasha guhereza, hama bikaca bikora igikorwa cyo gucungera nk'umunyezamu, nk'abasirikare. Kuko kugira ngo umuntu aronke abasirikare bakwiriye bakingira umubiri, nuko aronka ivyo bita antioxida. Rero kugira ngo umenye ko wafunguye neza no kumenya igihe ugomba urire, umubiri wawe ukeneye iki mu gitondo, ukeneye iki saa sita, ukeneye iki ku mugoroba. Tujye nk'abantu bafise ubwenge, tugira amagara meza, tugahimbaza Imana, kuko biragoye guhimbaza Imana ushonje canke ugwaye. Kuri kuraribwa mu ndu utangura kunyinyirirwa. None ntiyanditse ngo tunezerwe misi yose. None wanezerwa uriko uranyinyirwa ugwaye. Twaba tuvuga ati Imana irabesha, iratubwira ibintu dukora ibintu dashaka. Satani ni waca bizana kugira ngo itwereke ngo bwabo ndi Imana no mubesha. Ntabwo Imana ibesha. Turashobora kubaho neza tutagwaragurika. Je ndarenze imyaka irenga 20, sinibuka ryari urushinge noba ndarubona ku mubiri. Ivuriro ndarigendagendamo imiti habuze urushinge imiti ibinini kugira mvure umubiri wagwaye. Ndanwa amazi, ndarya legime zitandukanye, ndanywa imitobe itandukanye nikanyiye, kuko ndo umuhinga azi gutegura ibifungurwa kugira umubiri wiyubake.
umererwe neza ko ndashobora gukora nkaruha cyane, ndashobora kugira stress y'ubuzima, ko stress iratera ingorane cyane umubiri, nkumva ko nyine mu mutwe umenga ntibipanze neza, ukanywa amazi, ukoga, ukanywa ikinyobwa gikanye mu vyamwa runaka canke mu mboga runaka, nkaca nduhuka nkasanga umubiri wasubiye kwiba kumeze neza. Ndumva ntadusubira kwa muganga. Kwa muganga ukura nibaza ko umuntu aja kwa muganga rimwe na rimwe, ego murashobora kuja kwa muganga kubera ugiye kwibaruka, kugira wibaruke neza nibiza ko ego ashobora kuja kwa muganga kubera agize impanuka runaka, muga ubundi umubiri w'umuntu n'imiti baduha kwa muganga siyituvura. Umubiri w'umuntu uvugwa, wubatswe n'urutonde Imana yashizeho rudahinduka. Nta muntu n'umwe ntihajya ubona nubwo abahinga b'abaganga bakomakomeye, abadogiteri bagerageza kuminuza kwiga ingene bovura umubiri w'umuntu, bikanye ingwara zikaguma ziyongera, none zirigera zikira. Uzora umuntu amaze kuja kwa muganga rimwe buri mwaka canke rimwe mu myaka 2 y'amatonda kwa muganga, ni kubera ino ntiyavuwe. Nk'umuntu avuwe ntakira, mugabo akacaguma. Ni ukuvuga icyo bakora gusa bagerageza gukaruma, ubuhinga bwose bize barakaruma, ingwara ikanyegera ntikire, ntahiba yagiye ntihajya. None umuntu yakuvuye malaria, wovugwa malaria umwaka, nyuma y'amezi 2-3 ukasubira kugwara malaria, hama mu mwaka ugasanga wasubiye kugwara iyo canke mu myaka 2. Iyo malaria n'umugera ukurira mu mubiri w'umuntu umwaka wose, kugira urinde useruka umara umwaka, wo mugera urinde ukurira mu mubiri w'umuntu umwaka wose, bakawuvura ukongera uhagaruka. Kandi eske uwo mugera wavuwe canke ubukiri wanyegeye, ihwanyegeye muri make. Ubundi bwo bw'umuntu akuvuye malaria, uwo mugera uramutse uwandura, kugira uzokurire mu mubiri gushikaho ugera ku rugero rwo kubuza ibice by'umubiri ukora neza, ubu maze umwaka. Noneho umugero ukurira mu mubiri umwaka wose, wosobanura ko baba wawuvuye. Ni ukuvuga ngo ibigomba no kutuvura, ngerageje ko ndiko ndabyumva, canke ibikwiye kudufasha ni umuntu agizwe n'ivyarya, amagara aramirwa ntamerwa. Nta muntu n'umwe ashobora guha ubuzima, nta muhinga n'umwe uzokwitwa umuhinga wese nuko aba yamaze kumenya Imana. Nta muhinga n'umwe ariho ashobora guha ubuzima sauf Imana. Imana nayo igaragarira mu byo yaremye, ni ibifungu. Urakoze cyane. Hari ikintu waruvuze mu bijanye n'iby'ifunguro nyene, warubaje ati ni byiza ko umuntu amenya ati mbega mfungura iki mu gihe cahe, kuko warubaje ati niba ari mu gatondo ni iki no kwihereza, saa sita ni iki no kwihereza. Cangaruka ku bintu abantu basanzwe babayemo mu buzima bwa misi yose. Hari umuntu ashobora kubwira ati mu gatondo oya kumbese ushobora kuronka ibyo fungura, canke avuga ati jewe saa sita sinshobora fungura mu ijoro gusa. Hari n'uvuga ati njya zo mu ijoro wapi. Sinzi ko ari ubumenyi canke ari ibintu gusa ibihuha, reka ndavyita ibihuha abantu baba bafise. Mugo birakwiye ko abantu bariko baradukurikirana nabo nyene bamenya ati mbega twofungura gute mu gihe cahe, twofungura ivyahe. Mu bisanzwe je navuze nti iyo nishimikije iri jambo, Bibiliya burya irimo indome, irimo amajambo yose y'ubuzima yuzuye. Nico gitabo ca mbere, nta jambo na rimwe ndondera ntabonamo. Abantu banje bishwe no kutamenya. Ukutamenya nivyo biriko vyonona abantu, kuko sinovuga ngo nukutabironka, nukutamenya. Ndaguha akarorero, kubera ko nakuze, wakuze, yakuze abona papa wiwe yirukanga, akirwa ariruka, arashobora kuva muhira afise amafaranga ntasige na rumwe, akirwa yirukanga, akaca ataka umugoroba n'icuya yabize, n'ikiro c'inyama, n'ibiro 5 by'ifu y'imyumbati canke y'ibigori, sinzi uko bihinguye, sinzi uko biteguye, muhira ngo bakaca barara bacumba ubugari bungana uku n'inyama, amayara menshi atagira uko angana, mugabo ataco bariye. Ivyo bifungwa byose bariye mwayo masa ataco bija kubamarira, kubera nivyo yakuze amenyera, nivyo yamiramwo. Akubwira yuko atabonye ivyajya ngo yuzuze inda adashobora gusinzira, kubera umubiri wamenyereye ivyo.
nibyo yakuriyemwo, ntazi ko hariho ibifungurwa akeneye kurya mu gitondo, ntazi ko hari ibifungurwa akeneye kurya, ni ukuvuga ifungurwa dukeneye mu gitondo sizo dukeneye saa sita, sizo dukenera no ku mugoroba, kubera ibice bitandukanye by'umubiri n'uko umubiri ukora. Ibyo rero nibyo abantu babwirizwa kumenya, kuko umaze kubimenya je nasanze c'est normal umuntu uwo ari we wese arashobora kubibamwo, buroroshe cyane, nta bigoye, nta bizimvye, bavuga kugira ubeho neza n'amafaranga menshi haba n'intete. Ni ukubanza kumenya ibyo ugomba gukora ibyo ari byo, niho uca umenya na bije n'amahera ingene uya disipaca, ingene uyajana, ingene uyakoresha bivanye n'umwanya. Avuga ati ok, jewe uno munsi ku mugoroba ngo mafate ikijumbu conyene gitekanye amashishwa, catetswe neza kigasha, kubera nico kirimo ya beta carotene tuma umuntu aronka vitamine zikwiye, kubera abizi kasi kubera aciye mu ishuri. Kuko jewe ndafise témoignage narigeze kugirirwa amahigwe, ndakorana n'ishirahamwe mpuzamakungu international, rirafasha rirafasha gushikana umugambi wanje ku umubayeri arashobora kufinansa, arashima umugambi wanje arawufinansa, ndaronka finansuma itari nto, yari gufasha nk'amakomine 4 mu ntara zitandatu, amakomine 8 mu ntara zitandatu, gushiraho amahinguriro. Narigeze kwigisha aba bari mu mashirahamwe magroupe nawe nuze n'abantu bataciye mu ishuri, ndafata umwanya ukwiye mu ntara zitandatu, ndashiraho amahinguriro ayigisha guhingura ibiharage, ubuyi buva mu biharage, ibigori, ifu nziza cyane y'ibigori. Harimo amama mbere bari basinzikaye cyane, basinzikajwe n'ibigwara bya diabete, ibindi bigwara bitandukanye. Hano abantu bato usanga bagendana ibigwara byinshi cyane. Maze kubashira hamwe, politike yiwanje kuva na kera niyo guhindura uko abantu babaho nuko barya. Ndabigisha ingene bahingura, hanyuma maze kubigisha ingene bahingura ibiharage bikavamo ubuyi bwiza cyane, ibigori bikavamo umutsima mwiza gose urimo intungamubiri nyinshi cyane. Abo mama baraca barabikona, bigisha kubijya pana kubihingura babishora, kuko bwa mbere ari finansuma yiwanje. Avuga ati babwirizwa kubanza kubakosoma bafungure bamere neza, bamanza gufungura kuko mutawa ari uwanje, barafungura baramera neza, baraba abantu bazima. Nukuvuga haje Ken Norvege imaze kuza mu Burundi ije kugendura amahinguriro amwe muyo nuguruye, nukuvuga bakiwe n'abanywanyi bayo mahinguriro, barabasiguriye ibintu ku buryo naje bwanje guhimba indirimbo, ariko arahimba indirimbo avuga ibiharage ibirimwo byubaka umubiri, ingana shukuramwe imigeri iteza ingwara, akasigarana ibyubaka umubiri bikwiriye, ingena bifunguye agira amagara meza, umwana afunguye agire, akakwigisha ukibaza ati wowe nyene ukaba ugasema navuga ati none umuntu yize amashuri angana gute. Nibaza ko Ken Norvege bace bakora ubushakashatsi ubwo nyene bari mu nama, bariko bara methodology twakoresheje mu kwigisha abo bamama, turashaka methodology yakoresheje ingene kugira ngo yigishe umuntu ataciye ku ishuri akaronka ubumenyi bungana uko afise ku buryo ashobora gutegura indirimbo, akigisha abantu, akasigurira abandi atabwo bafise kandi ashize amanga. Barahiga ku isi hose mu makaminuza yitwa akomeye, barabura, baca baraza barandondera. Nibuka ko icyo gihe waje uwo barungitse yasanze ku kazi, kuko bari baje kumbaza neza methodology nakoresheje mu kwigisha. Babwira ati ubwa mbere ni impano, nta mwarimu novuga ati yabaye modele mu buhinga afise bwo gukora, ni impano. Nubwo hari ubushakashatsi bumwe twagiye dukora ku bahinga batandukanye, mugabo ubuhinga bwose dukoresha ni impano. Niho bacavuga ati umu partenaire mufise ntasanzwe, mu training neza azofashe mu bihugu Ken International ikorera. Mugabo kubera abarundi badakunda iterambere, abarundi bagenza babatera imbere, ntibabujije kuvyica kugira ngo ngarukire mu Burundi nye. Mugabo muhinga ntushobora kumuzibira, muhinga ntuze wihende, urashobora kumuzibira na hamwe, urazibira hagaciye inzira ko abahinga mbo Imana afise ingene yaturema. So rero kubaho neza si ubwenge bw'amashuri, oya burya n'ubumenyi.
ni impano iva ku Mana. Ni ukubanza kumenya Imana, maze kumenya Imana iguha ubwenge bwayo bugushikana kumenya ingene wubana neza nayo mu muneze ko Imana iraryoherwa no kubana nayo ifise amagara meza. Rero mu gitondo umuntu arakeneye gufungura ifungwa ziba ziri très riche en protéines, mugabo zidashobora kubabaza amenyo, ni ukuvuga zidasaba kuhekenya, kubera amenyo ukivyuka ntabarakomera, ucikangura amenyo aba yoroshe, ku buryo umuntu ugize amahirwe make nk'umuntu akubita ikofi woza ubona nk'iryinyo ryikuyeyo, uba woroshe cyane, amenyo ntabarakomera, kuko n'umutima burya ntuburatangura gutera neza ku rugero rwawo rwiza, birafata umwanya. Kuvuga gushika mu masaha ya kuva mu masaha 5 kuduga, kubera izuba n'ivyo uba wafunguye mu gitondo biba biriko birakora mu umubiri waba ukomeye, haba hageze ko ushobora kurya ibintu hekenye. Urakeneye ndema mubiri ziza ko renforce zo warose mu gitondo, kubera buri kurakora, buri gukoresha ingufu, ukeneye energie. Urakeneye ndema mubiri za ko renforce zo mu gitondo, kuzo mu gitondo zakoze ziragira aho zigera wakoresheje, wakoze hama midi ukeneye kandi proteine, ukeneye n'ibinure, mugarakeneye n'amavitamine, kuko hari ivyo kuri kurahema hakuzengurutse, urakeneye amavitamine ava mu mboga, ushobora kurya imboga zitetse, irengarenga canke amasalade, kugira ngo umubiri ukomere. Ku mugoroba ugomba witegure kuja kuruhuka, kubera ko umuntu agiye kuruhuka yasinziye, kugira ngo umubiri umere neza, ugume ukoze ukora neza, urakeneye vitamine zicungera umubiri, kugira ngo abansi ntibatere umubiri. Urakeneye hamwe n'isukari kugira ngo usinzire neza. Ntukeneye vitamine C ibintu bikaze, nico gituma tuvuga tuti ku mugoroba mu ntango ibintu birimo ubukari bwinshi kugira aronke itiro ryiza. Arya ibintu bihoka n'ingoga bigizwe nk'isukari, nk'ikijumbu, ibiraya, ibitoki, indyamwe nizo zoroshe, umutsima w'ingano, w'ibigori, mugabo ntukoze ibintu biguma canke birimo vitamine C nyinshi. Haca tuvuga kenshi niyo riye imboga, urashobora gukoresha imboga bita batatuye, canke urashobora kurya indagara mbisi, kuko indagara mbisi nta proteine nyinshi zirimo, nta n'ibinure byinshi birimo. Mugabe izumye ni byiza kuzijya mu gitondo, numva imbisi urashobora kuzijya ku mugoroba. Mugabe izumye ni byiza kuzijya ku murango, kubera zirimo ama proteine menshi, ko ibintu vyumye babirimo proteine nyinshi. Bijye mu gitondo kugira ngo ku murango ushobora gukora isupu irimo imikeke yumye ikozwe mu nyama zumye. Burya bakera barya inyama zumye zijya biti ikindi, ni bwari ubujuju, bwari ubwenge. Abakera bari bafite ubwenge bwinshi cyane gusumba ubu. Je sinibaza ko n'abarundi bariho ubu bakomoka ku bakera, hari igihe nibaza ko badakomoka kuri bo, kuko iyo abakomoka kuri bo babwirizwa kugera, kuko ifi zitawe nta mitendera nka se. Je sindabona umutama no musi ajya inyama biti ikindi, ko abakera barya ikindi. None kubera iki no musi ntibigeze babegera baza ati none pourquoi muvyeyi ufungura iyi nyama yumye? Kuko iyi nyama yumye, none kubera ko utajya akajojota amaraso karimo ibinure kakiri gashasha, kugira ngo amubwire igituma. Kuko hajya biragoye ko ukora ikintu udafise source iyo ubikura, canke nuko ababubu turi bigaba twavuze ati ivyo abakera bari bijuju, ubu dufise ubwenge. Technology niyo isigaye turera dusigaye turegwa na technology aho kuregwa n'umuvyeyi, ko abavyeyi babwirizwa kuturera. Mugabo no musi nko bivuze umenga turegwa na technology n'ibihe bya none. No kuvuga reshimiste, abashimiste b'uburaya batuzaniye ibitwica kugira batugabanye, kuko baragwanye bakoresheje inkoho, barananigwa. Bazi dufise umutugwane dusenyera ku mugozi umwe, dukundanye, dufatanye, munavuga ati aba bantu kugira tubashobore, bwa mbere turondera ikintu kibatandukanya. Ubwa kabiri, kubera ko basenyeye ku mugozi umwe, imico yabo iratuma bidakunda ko batandukana. Reka dukoreshe abamisiyoneri. Burya ibintu by'amasengero, je n'umuntu yemera Imana cyane, kandi gose
ku buryo je nkunze kubwira abantu ni imana nizera arema ijuru n'isi nzi ko inkunda kandi cyane pana buhoro cyane ico no kwihenda ko cose sinava ndakubwira ngo ni nakanteye gukora icyaha ibintu umuntu agwana navyo kubera ihindagurika ry'ibihe ivyo birajana n'ibihe vyavyo nyene mugabo nagira nkubwire ko abamisiyonere bazanye imana mu Burundi kamvuge ko aribo bayizanye nkaho umenga ntiyari ihari kuko mu Burundi hariho imana kuko abakera ugiye kuraba barubaha amategeko ko mu itanguriro ndiko ndasoma neza niho handitse uko kizira kurya ibinure n'isukari bambe ni n'amaraso aribwo bugingo ivyo vyavuzwe n'imana none abarundi bakera numva ko bari bazi imana cyane n'ivyo yavuze bari babizi kuko nibajya inyama zirimo ibinure zirimo amaraso bajya inyama biti ikindi nico gituma ubona baramba cyane kandi rero ba missionnaire bagiye kwira bavuga ati abantu bose abashize hamwe baca babazanira indya zibungo kurya nkibura ya mafiriti ibiki ni demonstration y'abashimiste biburaya bo mu bihugu bya buraya bagombye gufata kudushira mu bukoroni mu buje bugatoka rero turabafashe pe ubu n'ibijuju ntibiyumvira ku buryo bwiza baguma bagwana n'indwara baca bafata reshimiste b'abaraborante mu miti bariko barakora baca barundamwe ubumara buza kutugabanya buhoro burazi kwica umuntu buhoro uzora umuntu amaze kutonda kwa muganga azokwa amatonda kwa muganga ngira ngo nta mwaka uhera udufaranga twose arose ni hariya abaganga nabo no munsi nibo bantu twemera cyane pe kandi gose bivanye n'ibibazo tuba dufise nyene mwumva utegezo kwemera uzagufasha ikibazo rero nta mpamvu uri kuraraba ukuntu tubayeho aciye kononekara bituma ugufatana mu nda imico itakara ubuzima bwiza n'ubukomezi bwo kwiyumvira ubwenge twari dufise burononekara burataka ubundi umurundi nibura zara umurundi yagiriwe amahirwe akagenda iburaya akaca hindura ingene yarabaye hakaca tangura kujya nka kuko bo ntibarya bijya batuzaniye ino bafise ukuntu barya neza niyanyoye alcohol biyoga bikaze mwo mubona banyoye ubusira bwayo bagenda bameze ku abandi mengano ubwo je n'igihe nibaza ati none uno munsi recadre kuko je ndakorana nabo cyane ndi umuntu ari hafi yabo gose vuga ati sike none twarize canke nitwize pourquoi ushobora kuvuga ati ubusara bwaye turabukuyeho mugabo ni budanazo mu mahoteli ari VIP ahantu hagenda indera abantu b'abakadre b'abategetsi abari bo bihereza ivyo bintu vyica gusa mwabonye ko vyica murabikuye kubena gihugu batoyi reka bice bivyihereza abare decidere abantu bafata inyo none igihugu umva kijaje gitera imbere gute ko niko satani urumva agendera ducanga rimwe ngo kugira ngo igihugu kironka amafaranga ariko rero je nagenda babwira iyo turya canke tunywa iyo dukora ikintu canke twambara dukora ibintu bihimbaza Imana nkuko umurundi wa kera yarameze turye nukuvuga mu ndya zose dufise zirimo ibibazo byinshi mu ma demonstration ndazitogorana ibiganiro byinshi iyi media kibonobono mu visionnaire wayo ikintu ca mbere nkunda nashimye hariho ahantu Imana yagenda irondera ahantu hari febre hakeneye inguvu ikirungika mu ambassadeur wayo rero mu Burundi 90% abarimyi kandi ugiye kuraba umurimyi niwe yabwirizwa ku mutunzi wa mbere kwisi kuko ugiye kuraba na Yesu ntabwo yari uravye umuhinga yari ndavuge ko yari umurimyi kandi akaba n'umubaji yari umurimyi akaba n'umubaji nta mashuri tubona yagiye wacu tuvuze umurimyi n'umuntu atitse ataciye mu ishuri rero na Yesu n'umugenzi wawe kandi ntiyaretse kuba umwami w'isi w'ijuru n'isi apana isi gusa w'ijuru n'isi so kujya rero neza kubaho neza ni ingabirano y'umurundi wese
Ego rero kuri ico nako ndabaza ko bivanye n'ico kintu waruvuze ku bintu abantu bategezwa kumenya uburyo bwo gufungura ndetse n'umwanya ubereye wo kubifunguriramwo rero cyo tugaruka tukagira ico kibazo ku bijanye n'ibi biterwa dufungura ibi bifungurwa dufungura bivanye n'uburyo byatewe bivanye n'amaproduit yakoreshejwe kumbure kugira ngo ibiterwa binyaruke gukura niba ari abantu borora ugasanga ibitungwa byabo hari imiti usanga bagira kugira ngo niba ngwizana inyama gusa kugira icinyarutsa kubyibuha rero hari igihe ushobora gusanga bivanye n'ayo ma produit arimwo novuga bitatworoheye no mu gihe rero ushobora kuba wagira inama umuntu atifungura ico kijumbu ku mugoroba mugabo usanga ico kijumbu naco yaronse uburyo cakuze ni ca kindi kumbure camaze ukwezi kumwe mu gihe ikijumbu kitategezwa kumara uko kwezi kumwe ngo kibe kirakoze kera imyumbati warayiri mugasanga imaze imyaka ibiri utarimbura mugabo no munsi uzona ngo amezi 10 ngo urimbuye imyumbati rero sinzi ko navyo bivanye n'uburyo turima navyo bishobora kuba bifise ingaruka kugira ngo navyo kuma ni mwada dukundira nibaza ko muzonagaruka mutubwire uko ngera ntimwamba muzobitubwira byose ngo tubimenye ukurumva ko ibibazo biracari byinshi hari usanga bikiri mu burimye ngene twarimye imbere ko n'umuntu amenya ati byo nihereza rero nico kibazo narifise kuko hari umuntu amenya ico yihereza mu ugasanga ico agomba kwihereza naco uburyo cashoboye kubaho ntibimeze neza mbega nazo nta ngaruka mbi ushobora kuba uri kurabona mu bijanye n'ibi bintu canke n'aya maproduit biriko birica mu bijanye n'amagara dufise Ego navuze nti abashimise b'iburaya muri ibi bihugu biteye imbere bashatse gukoloniza Afrika kugira ngo bafutari ku bwonko bwacu ntako batakoze kandi ntako batariko barakora baciye mu bintu bitandukanye kandi bakoresha ubwenge bwinshi n'uzofu bitoye utari umuntu azi kwiyumvira cane nibaza ko visionnaire w'ikibonobono sinzi ndiko ndamukurikirana kenshi hari ibintu nk'ibyo yagiye avuga ko biri mu byamuhagurukije bituma yiyumvira cyane cyane gukorera mu gisata c'uburimyi agakorana n'abarimyi kugira ngo agarukane umurundi wa kera nivyo izi ngwara zidakira maladie chronique tugendana urumva twe tusigaye tugendana n'indwara aho kugendana n'amagara meza ziriko zigwira cyane ku bwinshi kubera mu Burundi wacu ntibiragwira rwose ariko ndahamya ko ibi amaproduit chimique menshi kuko mu binyobwa byinshi bihingurwa tunywa ararunzemo ari menshi reka mvuge ko isi yacu ari gifise akanovera n'ifungurwa twadugishoboye kuronka ibiri bio bitarimwo iyo miti myinshi mugabo urabona birafise ubwenge bwinshi no muzera ahubwira ngo okay turagize nozeye ngo bahaje fomi ngo numuti ngo ni mwavu canze no w'ikizungu nta impact nivyo nta impact nini biza gutera ku magara ku isi mu bifungurwa mugabo ntizibura zireka kuba nini kandi price zigenda ziyegeranya buhoro buhoro burya sinzi ko urabona gusenyuka kwibarabara hagenda haravunka gato gazosanga ibarabara ryose ryaraciye so ariko igifungurwa ciza kiba carimwe mu mwavu kama nta miti kizungu ukoresha nico twita agriculture agroecologique nibwo buhinga bwiza rero kuba mwarateye iyo ntambwe mu kibonobono nibaza ko n'abandi bogerageza kwegera kurahura uwo muriro kuko umuriro wavuye hanze uri kurava hanze uno muzi ariko batuzanira ibigori vy'amahybride udashobora gusubira guteragira turiko turagira analyse ku element tivarimu ni make cyane buryo umuntu agizwe n'intungamubiri ibi bintu vyera mu isegonda mu mwanya muto intungamubiri zibari nke cyane kandi zica zigaruka umuntu yabwirizwa kuronka ibikwiye bimugaburira arariye ntaronse ibyankenegwa
yujuje inda mugabo ivyo yarakeneye ntabironse bica bituma wa muntu ataba ukomeye. Rero tudakomeye tutiyumvira neza biroroshe ko bobo bafise ubuzima bwiza, kuko nagiye kuraba nsanga barahinduye n'ingene barya iburaya. Usari ivyo bita amakomprime baregera barexrera ibiterwa bitandukanye bakuramo ama element nutritive, akaca avuga ati ntamiye kinini kangana uku ndose proteine zikwiye, mfasha akantu kakantuze siro gatoyi na ni vitamine ndiye, vitamine A, vitamine C, bakaguma bafise ubuzima bwiza. Wowe ukaguma ubona umenga bariko bagomba kurya nka kwa kundi, kumbe barafise ingene bagarukana twe bakadusamaza, kandi ivyo bintu birazimvye vy'amakomprime yabo birazimvye cyane. Harimo ibintu byinshi no so rero twebwe twabwirizwa gusubira kuri kama tugafungura ibifungurwa bitarinze kononwa iyo myavu y'ikizungu, baza n'umwavu naturel kuko gutegura umwavu naturel ivyo ni ibintu nzi ko biriho kandi bishoboka. N'imbuto tugumize imbuto twari dufise kera abarundi barima, zirya mbuto zirimo intungamubiri nyinshi cyane, hama tubigishe n'ingene bazihingura bazitegura, kuko nta gitegwa na kimwe kiriho kidafise ingaruka ku mubiri. Harimo des substances nutritionnelles, imigera nteza ndwara iri mu bitegwa. Ivya nta gitegwa ntagire n'umaze guhena ngo ni cyama ngo ni ciza cyane ngo witonde nyaco kirafise witonde igifungurwa cose kirafise ico kimara ku mubiri ciza, kirafise nico cica n'amazi nuko. Nibaza ko ico ngiye kuraba nkuko avuze ati bashobora kuba bamwe usanga bazi ubwenge tatete babakora basoko gukora umugabo ntibaronka orientation imeze neza. Ndakunze no kuvyumva ku abantu benshi bakabivuga ati bigifungurwa zirica bimwe zigakiza ibindi, mugabe ikibazo rero kice gihaba none bijya byica nabyo baca babyikingira gute? Nico kibazo baca bagira, mugabo urumva ko nabo nyene ubwabo baba bamaze kumenya yuko izo mfungurwa hari ibyo ziza gukiza n'ibyo ziza kwica. Rero kubijanye no kubihingura nabyo nibaza ko nkuko nagenda avuga ati niba dukundira nawe nyingiro zogaruka kutubwira kwera ko ufite byinshi byo kutubwira peteze tutomarira mwa kino kiganiro. Mugabo hari ikindi kibazo gikunda kuba gishikira abantu benshi kubijanye n'ivy'amagara meza, dufatiye ku kuntu abantu bangana. Nkuko je urabona ko ndi muto hari umuntu acavuga ati amagara meza wewe muri kubiri nayo. Hari n'undi muntu ashobora kubona umuntu abyibushe cyane ukumva ko ari we afise amagara meza, mugabo turafise ikibazo rero kuri ibyo bintu bijanye n'umubyibuho canke yego canke kugabanuka go petete ugasaba umuntu ni muto. Rero ikibazo haraho cuba bihuriye n'ibijanye n'ingaburo n'uburyo umuntu yihereza canke no kuvy'amagara meza. Okay, hariho kuvyibuha mugabo hariho kuvyibuha by'umurengera, kuba obesity iyo ni ingwara. Ni kuvuga wabyushe ngo warengeje urugero wabwirizwa kugera kurazaho indazo urahavumbaza urugero n'uruhe. Hariho kuba munsi ukonda gushika yaho uba muri eta uba maigre, ukonda gose ico gihe uba ufise ubugwayi kuko uba ufise carence. Ndurandabira ko nayo ndagiye. Oya wowe ufise ibiro bikwiye ndiko ndakura n'agafreshere ni kenshi. Ndurandabira ko nayo ndaja muri meka. Oya ntiwonze. Ufise amagara meza kandi ugira amagara meza si kuvyibuha cane. Yego jewe ngira ngo umuntu anzi kuva kera sinzi ngira ngo ubuhoba hiyengeye ko kanyama gato kandi nashatse ko kaja ko hari ibiro 5 nari munsi 6 naguma ngwana navyo kuzoduga bwa kubera ibihe bikaka bara navyo watubiye bikaka kuko simfa kurya. Aya simfa kurya kurobanura kandi baza ko abantu turi muri leta y'ubuzima bumwe, bamwe baravyibushe kose abandi barashaje, abo je nuko nyene vre. Rero kuvyibuha cane ni bibi, ni ingwara. None ubuzima bukwiye n'ubuhe? Nuko umuntu agira ibiro bihwanye n'uburebure bwiwe.
ni ukuvuga umuntu apima imetero imwe na santimetero 50 agira ibiro 50, bibaye byinshi ni 55. ni ukuvuga bibaye bike ntashobora kuba munsi ya 46. abaye kuri 45 abagiye muri leta yo kuba muto cyane. abaye arengeje 55 abagiye muri leta yo kuba munini arenze urugero. Ivyo biro rero byose birenga ko acabwirizwa kubigabanya kugira ngo nturenze ibiro birenga 5 ku biro abwirizwa kugira. Ushobora kugira ibiro 50 top ubuzima bwiza, 50 ntibikwire bikabura ko nka 3 ubuzima bwiza, ukaduga ibiro 5 ubuzima bwiza, muga kurenga ku biro 5 utanga kugira ingorane. Umubiri wawe ucuraba ko mu gufungura ko ndema mubiri atari nyinshi binura, kuko hari igihe bitegwa no gukora kwa nabi k'ubwonko kubera stress. Hari igihe umuntu agira stress akabyibuha cyane canke akonda. Ivyo rero biba byatewe n'amahormone de croissance abaye menshi yahinguwe n'ibice by'umubiri. Wanashaka bitavuye mu byo bafungura ko benshi bariyicisha inzara mwagumara abagore bibujumbura kubera ibi byo kuja kuvyara. Iyi miti babatera yo gusinziriza ko kera ntibakunda kuyibatera cyane, ngira ngo n'ubuhinga bwo kuvura butari bwatera imbere, ntibakunda kubagwa kenshi ngo bagira amasezariyene cyane, mugabo amasezariyene niyagwiriye. Sinzi ko ari ubuhinga buke bwo kwibaruka canke ari iterambere mu byo kwibaruka. Ijya miti babatera irafise ingaruka mbi cyane inyuma. Apana muri kijya gihe ni byiza kuko agira yibaruke aronka umwana, mugabo rero biratera ingaruka mbi. Umumama umuvyeyi amaze kwibaruka umwana umwe wa kabiri usanga yavyibuje gose, asanga atanafungura, gerageza kugwana no gusubiza ku rugero bikanga. Raba kandi kenshi nk'iyi miti bakunda gukoresha ngo niyo gutandukanya imvyaro. Gutandukanya imvyaro ko amaproduit uburyo narakoze ivyigwa ingene yakozwe, ibintu yakozwemwo ari mu bintu nyene bituma amahormone de croissance ahingwa n'igitereko ku mukenyezi abamenshi ko acahindura nimero y'umukenyezi gena baye. Ivyo rero naho turya jembo nabirirwa baratigita biruka bikoreye tuntu ku mutwe n'ibintu kasanga ngana uku n'ikimetemetari n'imiti banywa ubu kugira ngo bagire n'ibishwe. Rero ivyo bikaca bituma umukenyezi naho atoba yari naho kuyiriza inzara ubwo umenga yabaye munini cyane, ukaca rero wita umwikomo kuvyarya ugasanga ahubwo nibihe yabayemo. Rero traitement yizo n'ubundi bifungwa zirabikora. Hariho regime aja ko akacamara igihe umubwira ati renforce antioxida yawe izintunga ujya imboga nyinshi n'ibyaho n'ibindi amadetail menshi n'ibintu tuzojamo tutohereza rimwe mu kiganiro, ibintu byo guhingura n'ibyinshi. Ndazi ko tuzoraba ingene duhingura ibintu bitandukanye. Ego nibaza ko ni byinshi cyane mbere matwovuga tutoheza muga mbere yuko turangiza ikiganiro. Reka kumbure nibara akaja muvuga ati dusigira abantu no kuri ntogenda takadusigiye. Jewe kijambo no sigira abantu ubwa mbere abanywanyi b'ikibonobono novuga ko badukurikiranye ubwa mbere manda bashimire muganda babwira ko hari banga bamenye kuba barabaye muri iri shirahamwe. Kuko rirashobora kugarukana umurundi wa kera mu gihe bose bobigiramo uruhara, kuko ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara uburyo. Si umuvisionnaire agize ivyiyumviro agatoratora kumbure hari n'igihe atoba bifisemo ubumenyi n'uburambe, ariko bashira umutima hamwe kandi basenyere ku mugozi umwe, ntiyikize wenyine habaye bagerageze kupartaja kubihanahana. Hama ndaza abarundi benshi bariko barabaho nabi mu buryo batazi. Ivyo ndabizi pe, umurundi yabwirizwa ko ari umuntu abayeho neza. Ego murashobora kwaza kubera igihe kinini utigeze tumenyana, igihe n'ikinyene hari hageze yuko tumenyana. Kuba twamenyanye tuzoyaga byinshi cyane, tuzobereka ubuhinga bwinshi butandukanye bw'ingene bushobora kubaho neza, ntibiyite ku mwikomo kuko ikintu kizigira igihe cacu. Kuko hari ijambo nibuka muri Bibiliya Yesu bamubwiye ko Lazaro agwaye, yababwiye ngo ingwara agwaye si yo kumwica. Mugabo haheze umwanya muto wa Lazaro carapfa, baramuhamba avuga ati Yesu n'umwesikuro rero wa mbere aratubeshe
nta rumva donc bamara igihe bagandaye umunsi wa gatatu bazabona araje batangura kuryana ugwara ati wabonye umwe yigira ngo ni Kristo ni iki araje nta kwizera icyo Yesu yakoze yaraturitse ararira kubera abona abantu batagira ukwizera ikintu rero cyose kigira igihe cacu Imana afise ingene yigisha abantu iragucisha mu bihe bidasanzwe b'abasore batatu bagira batererwe mu itanure ry'umuriro babwiye umwami ati niyi Imana itobibabara ntidushobora gufukamira igishushanyo rero reka mvuge ko Imana ifise ingene ikorera ku bihe reka mvuge ko igihe cari kinyere ko tumenyana hama birashoboka ko ushobora kubaza ati kubera iki Imana yahishuriye wewe itahishuriye n'abandi burya Imana ifise inzira nyinshi zirenga igihumbi icamo kugira ngo ishobore kurokora no gukiza abantu bayo jewe urashobora kuba yarankoresheje nkuko ushobora gukoresha we canke ugakoresha uwundi canke uwundi nkuko yakoresheje umuvizionnaire ikamuhiye impano akabegeranya akabaja hamwe akabaha icimviro bakamwumviriza bakamwumvira kumbere bari no kumwanyira muga kubera cari igihe baramwumviye reka rero mvuge ko igihe hari ikinyene kandi kuba yarashizemo ubwo bumenyi ntibushire muri uriya irafise n'abandi yari kubushiramo kuko kuri Samusoni nkunda kwiga kuri Samusoni yavutse nk'intumwa kugira ngo aje gukura agahahazo k'Abafilisitiya ku Bisirayeli we ntiyavutse kugira aze mu buzima buri bonere nubwo abantu bavyibagira niyo bariko yavutse Imana ivuze ngo azoza ukura agahazo k'Abafilisitiya ku Bisirayeli rero abavyeyi ntibibajeti none bizogenda gutazobikora gute ko guhangana n'igisirikare no kugira nawe ikindi gisirikare mugabo byose ntibavyibajije Imana ikimucisha muri irya nzira yaciyemwo kugira bishikeko kandi yarabishitse ko mission arayirangiza Abafilisitiya bose arabahonya hanyuma arigira ubu inzira rero yari ijya nyene ubu rero Imana ntituyicira ingene ikora ingene itunganya ibintu ingene ihamagara abantu ingene ikoresha abantu nawe we yo gukoresha nawe mugabo ikintu Imana ikeneye irakunda umuntu yumvira kandi atahura nukuri kutamenya no kudatahura ingene tubwirizwa kubaho tugerageze guhindura ushobora kubaho ry'ikigori kujya aho kijya tuzobigisha ingene ikigori gifungurwa neza inyama kujya aho zijya tuzobigisha ingene zifungurwa neza zikagira akamaro hanyuma je ndabakunda Murakoze. Ndabwire ko ndabakunda narabakunze hari abo ntarabona. Bwamaze kugana n'umuvizionnaire acenda bakunda. Kuko nasanze muri mu Imana ishaka. Murakoze cyane. Reka ndabashimire cyane gose, shimire mwebwe mwese ko muradukurikirana, ariko byimva mutima nshimire Claude Nimbeshaho. Nibaza ko byinshi bitandukanye yashoye kubituganirira ndetse ibirenze kuri ibyo atogenda bidusangiza. Nibaza ko bitandukanye nzogenda turabimenya. Rero ndabashimire cyane, shimire cyane mwebwe mwese ko muradukurikirana, bakurikiranye kino kiganiro ndetse n'abazogikurikirana mu nyuma. Mwese ndabashimire cyane, nanje reka ndabwire ko ndabakunda. Mukomeze mukurikirane Kibonobono Media. Twari kumwe na Claude Nimbeshaho mu kiganiro, yari Gislaine Gateka kuri micro, inyuma ya kamera turi kumwe na Yves. Reka ndabwire ati dusure mu kiganiro cy'ubutaha.